Ndabaramukije mwege mwese muhahisemo televiziyo Isanganiro ndabahaye kaze murano makuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru zikurikira mu gisata c'indero ishure shingiro rya Karurama ya kabiri muri komine mu Rugombo intara ya Cibitoke rirakenye intebe n'amasomero aho hari amasomero arenza abana 100 bamwe bakiga bicaye hasi. Murano makuru kandi turababwira kamo gategwa na muganga arongoye akarere k'ubuvuzi Kamakamba ahimiriza abanyagihugu kwirinda kwinuba umuntu ngo nuko agwaye akaranda kibihere kibiharana ko bituruka ku nkende nido y'ano makuru ni mukanya. Ndasubiye kubaha ikazi hano makuru tuyahere mu gisata c'indero ishure shingiro rya Karurama ya kabiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke rirakenye amashure intebe rirakenye nako intebe n'amasomero hari abanyeshure biga barenga 100 mu isomero rimwe bakiga bamwe bicaye hasi ivyo ngo ntivyorohereza abigisha cyo kimwe n'abanyeshure ubwabo kuko uburyo inyigisho zitangwamwo budashemeye umuyobozi w'iryo shure agasaba leta kubaka ayandi mashure bakanaronswa n'ivyankenerwa byose kugira akazi kagende neza. Francine ndiho kubgayo. Abana bari bamwe bararonka intebe bicarako abandi ntibaronka intebe kubera igitigiri c'abana ari benshi. Biraturengera cyane abana bicara hasi abana ni benshi cyane kugira ngo tubagabure usanga bigisha ku ishure shingiro rya Karurama ya kabiri muri komine Rugombo nko ku birometero 2 uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Ubwinshi bw'abanyeshure mu masomero butuma harabiga bicaye hasi abandi bakaba benshi ku ntebe. Ivyo ngo biraheza bikonona akazi nk'uko abo bigisha babivuga. Usanga umwigisha umwe afise nk'abana bashika 90 uwundi akafita nk'abana bashika 90 ugasanga bose bakoranira mu ishuri imwe. Hanyuma abo bana kugira ngo bagere mu kubigisha biragoye kandi nabone baca bagira ingorane zo kwicara n'intebe ntizibakwira sare bari ntoya hanyuma ukasanga ku ntebe hicara abana bashika 5 hasi hari abandi bicaraho kandi abo bicaye bariko barandika rero baca bagira ikibazo cyo kwandika. Uri kurigisha bavugira rimwe kubera ubwinshi bwabo uraraba kubakurikirana bose ingene bangana ukabona ni ibintu bigoye cyane turaruha cyane hari gutaha wumva n'umutwe wamenetse urashaka kuba ufise mu ishuri abana 100 abona batonze basije batarimo. Maniragaba Etienne n'umuyobozi w'iryo shure rya Karurama ya kabiri nabaremeza ko abo barimo baruha agasaba leta gufasha. Ikibazo c'abana bicara hasi kiranibonekeza kandi mu yandi mashure ari mu makomine ya Rugombo, Mugina na Buganda. Ibitigiri vyinshi bikaba biboneka gusumba mu myaka 3 ya mbere y'ishure. Unaho dutandukire mu bijanye n'amagara yo mu mutwe akazi ngo kabwirizwa gutunganywa neza hakaba imigenderanire myiza hagati y'abakozi n'abakoresha kugira ngo amagara yo mu mutwe akingigwe ku kazi bisigurwa na muganga Godelieve nimubona yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe yabishikirije kuri uyu wa kane mu gihe ikigo SNPK gisanzwe cakira abagendana ubumuga bwo mu mutwe catunganije imisi 2 yo kwerekana no kwakira ku buntu abagendana indwara zo mu mutwe mu ntumbero yo guhimbaza mu ntumbero yo kwitegurira umunsi mpuzamakungu wahariwe amagara yo mu mutwe uhimbazwa igenekerezo rya 10 gitugutu. Yo ku kazi hari bitagenda neza hari gihe bituma umukozi abangamirwa akagira amagara ahungabanye yo mu mutwe. Icambere shokogwa nitunganywa neza y'akazi kugira ngo umukozi wese amenye ibikorwa bwizo gukora kandi abikore neza. Ikigira kabiri nuko
amagara meza yo mu mutwe ku kazi nk'uko mwabibonye kuri iki civugo c'umwaka nuko amagara meza yo ku kazi yo kwitabwaho abakozi bakarindwa ibintu bibahungabanya ku kazi abakozi bakagira agashahara kabatuma bashobora kubaho ko twabonye ko akazi gatuma umuntu ashobora kubaho hanyuma kandi n'abakozi ubwabo bogerageza kugiranira imigenderanire myiza hagati yabo hakaba imigenderanire myiza hagati y'abarongozi n'abakozi n'itunganywa ryiza mu kazi ni byiza yuko hagati y'abakorana baba abakozi ubwabo canke hagati y'abakozi n'abakoresha hari imigenderanire myiza ni byiza yuko umukoresha atokandamiza abatwaye ni byiza yuko abakozi bagerageza kubahiriza amategeko y'akazi hama ni byiza yuko aho mwumvikano hagati y'abakozi mu gihe habaye ibibazo naho bakabitorera umuti biciye mu kuganira kuko twabonye ko mbere no mu nsiguro yicaye c'amagara meza harimwo ikintu c'ikiyago kugira ngo bashobore gukemura ibihari bituma amagara yabo ahungabana mbere bikanatuma no ku kazi umwimbu utagenda neza mu kibano naho nyene nuko ni byiza yuko habaho imigenderanire myiza hagati y'imigwi myinshi y'abantu kugira ngo dukinge ingwara zo mu mutwe hari ikintu gihambaye cyane abantu babwizwa kumenya kuvuga rero ngo umuntu wese ahamagariwe gukingira mugenzi we tugume mu gisata c'amagara y'abantu gihe umuntu yahora agwaye akaranda k'ibihara biva ku nkende atacerekana ibihere bishasha k'umubiri ngo vyerekana ko aba yakize bivugwa na muganga Atanaze Nkundwanayo arongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba agahamagarira abanyagihugu kudatinya wasohotse ivuriro ngo nuko yahora agwaye iyo ndwara mu gihe hari wafashwe niyo ndwara muri komine Kayogoro ababanyi basa n'abatamwegera mu minsi ya mbere asohotse ibitaro Omer Nduwayo maze gukira abantu barampunga nasha numva nihebuye cyane uko yaboneka ku mubiri inkovu z'ibihere atagishusha nkuko bari bamumenyereye vyatumye bamwinuba mu kibano ivyateye ubwoba vyane n'indemesha nubwo yarazi ko yakize nabonye ndakize ndashima Imana nishitse ngaha baragombye kuntinya nyene abantu barampunga naho nadandeza mbere mu kumpa amahera baterera bari hariya n'abanubwira nanje ije ngoma ndabaye ababanyi bahaye banyinuba kandi nakize canumva nihebuye cyane abaganga bambwiye yuko ari gukaraba n'amazi meza no kwirinda kuramukanya ndabikwikiza batagomba kumviza izo mpanuro agihe baza kukundamutsa nkaca ndabankira ababanyi biwe bavuga ko kumwinuba babiterwa n'ubwoba batinya kwandura no kumpomeje wingira narahogeje nibaza ateye umuntu yafashwe n'ingwara ngira yarahakoze ntinya yuko nanje iyo ngwara iza guca imfata ahogeje n'isabune ya omo n'amazi ninuba yuko iyo ngwara aho yasizagumije akoze hose nanje iyo ngwara yoca imfata ishitse avuye kwa muganga twari dufise ubwoba ahubwo budasanzwe kubera yaje umubiri nubwo yari ko arakira uri kwibidomago bidasanzwe hajya ku ibotike yiwe no kumushorera abantu ntibamushorera vuye ku bitaro twashitse turabira kure turaraba yari umuntu atakiboneka naho byo byakize byo ibintu byumye byirabura mu maso ariko ataboneka neza yuko ari isura nyine wa wundi wahora ubona twaje tuwe kumushore twatinya kwandukirwa niyo ngwara Abel Ntiranyibagira icegera c'urongoye quartier mu Bogora yo kumugwa mukuru wa commune Kayogoro avuga ko vyatumye abajejwe intwaro ku nzego z'ibanze bahagararira uwo musore w'imyaka 200 mu bikorwa vy'isuku mu nzu yiwe yose twamutegetse avuye yuko yomanza agakoropa hajya ahantu hose hanyuma ibintu yahora aryamako canke ibintu yahora akoresha vyose akabimesura akabikorera isuku rwose bihagije ivyo rero twabihagarariye nk'intwaro tukongera tubihagararira nk'abatware twinuba yuko hagize uwundi muntu aja yatarayigwara yohava nawe afatwa n'iyo ngwara umuntu atacama ibihere bishasha aba yarakize vyemezwa na muganga Atanaze Nkundwanayo arongoye akarere k'ubuvuzi ka Makamba tubwiye ko iyo umuntu amaze gukira ati mbega twobandanya tumutinya mu kibano canke vyogenda iyo umuntu amaze gukira ikimenyetso niki n'umuntu atakizana amahere mashasha ivyo yari afise byarumye ntagishuha ntagikorora kubera iyo ngwara umva n'umuntu komeye ahamagarira abantu bose gukurikiza amabwirizwa y'isuku kugira bikingire neza iyo ndwara y'ibihere bituruka ku nkende
urakoze umehando wayo akaba ari hano duciye turangiriza amakuru twe kwabateguriye ndabashimire mwese mwayakurikiranye.